Kwigenekerezo rya 18 ruhesha umwaka wa 2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashinzwe amabanga yo kurongora Burundi abatari bake haba mu Barundi canke abanyamahanga bari bizeye ko hagiye kuba karusho ugereranije no ku ntwaro y'umuhitsi Petero Nkurunziza yateye icuka kibi mu gihugu na cane mu 2015 kuko Evariste Ndayishimiye atagaragaye cane mu basirikare bo hejuru bita abajenero bakoreye abarundi amababishe yagahomera bunwa ariko rero ntivyatevye na kabiri ivyakurikiye vyabaye amayobera namwe iraba haraheze imyaka ibiri Evariste Ndayishimiye ashikiriza amajambo akomeye mu bijanye no gutunganya igihugu ariko bigaherera muri ayo majambo nyene ntihagire ibikorwa bikurikira. Akarorero nako ku munsi mukuru wo kwibuka ubumwe bw'abarundi wabaye kwigenekerezo rya 5 ruhuma umwaka wa 2021 aho Evariste Ndayishimiye yahamagariye abantu bose barangwa n'ubwicanyi bugisibije mu gihugu gusubiza inkota mu bwubati. Ariko mu kiringo c'imyaka ibiri ari ku butegetsi abantu barenga 1200 barishwe abababijana barabugwa irengero nk'uko umugambi ndondeza wishiramwe Fokode uvyerekana. Sivyo gusa bigaragaza intege nke za Evariste Ndayishimiye abatari bake muravyibuka aho yagendera urugomero rw'umuyaga nkuba ku Mpanda yaremanze ko hari amafaranga arenga ku miliyaridi 54 yanyurujwe n'abategetsi zari zigenewe kubaka ugo rugomero acatanga indwi zibiri gusa ngo abakoze ugo bunyonyezi babi bashengejwe ariko gushika ubu vyahereye mu majambo. Aha rero mwomenya ko President Evariste Ndayishimiye mu matohoza RPA yakoze ari mu bantu batanu bagabanganya izo miliyaridi 54 ari naco gituma yagiye arahisha akubika iyo dosiye. Ubu bwavuba naho yarakoranije abarundi bavuye mu mahanga ico bita diaspora abamenyesha ko aheruka kumenya kagwi gahekura Burundi mu kwica abantu ariko aho hose nta cakurikiye kaba yakamizwe n'ingoma umukuru w'igihugu akabihereza mu kujajura. Ejo bundi yarasubiye avuga ko hari abategetsi banyegeza igitorobe n'umwavu w'ikizungu ariko ntiyigera atomora amazina canke ngo abahane. Kandundura Evariste Ndayishimiye yarayamenyesheje ko hari bihangange mu nzego boba bagomba gutembagaza ubutegetsi. Ivyo navyo tukaba tuzi ko ari icaha gihanishwa igihano gikomeye ndetse harimwo nico guhera mu munyororo. Rero kubona umukuru w'igihugu ivyo atabishira habona vyerekana ko atinya canke akorana yandi manyanga nako kagwi canke naho ariko asamaza abarundi ku ngorane zibahanze harimo n'umutekano muke haba mu gihugu hagati canke mu kurungika ingabo n'imbonera kure mu gihugu kibanyi ca Kongo ngo bagiye kurondera imigwi irwanya leta yiwe. Umuntu afatiye kuri ivyo vyose asanga umunyavyaha wa mbere apfukamye mu nda Barundi n'Uburundi ari Evariste Ndayishimiye mu gihe ivyo avuga bihushanye n'ingiro. Mbere ngaha abatari bake bakabona ko ubutungane ari we bwari bukwiye gukorera ko imbere y'abandi.